uyu mwaka harimo akantu k'agacerere akajagari usanga gahari kari positive aba promoter basa nkaho umenga bari mu gacerere. Independent Voice Fridore aguma avuga Libatiro Fridore Yo bana wazana n'amazina ujya muhungu kabisa bana yubahwe Saruti zoja kuri Fridore kabisa ari mu kazi nyama pro mbo sinzi igihugu arimo ariko ku makuru mfise ntiyagiye Dubai. Industry ya cinema hari akantu kabura muri uyu mwanya. Nyama pro hari ikintu yaramaze muri filme Dundi muri industry ya cinema ya Burundi. Rero uyu mwanya ayo makuru twahora turonka avuye ahantu natwe twashobora kwibaza avuye he ntari karaboneka. Mu basineyaste harimo bamwe boba baruhutse ariko ujya nubwo biruko Nyama pro abasineyaste bamukunda ugati bararuhutse kuko jewe shana abasineyaste bakinabonye bamupostinga. Indoto za ufisi no munsi ibyo ushaka kugerako nivyo kunda amagara yawe atifashe neza. Ikigo c'ubuvuzi kama no Burundi kije kugufasha kuyabungabunga biciye mu kwirukana indwara nyinshi zatsindara mu mibiri ya benshi. Wobugoyi estoma, hemorrhoide, amara, imitsi, amagufa, diabete, hasima, amasineziti, gitigo, amahaha, amafyigo, hypertension, umugongo, hepatite, parasite, infection z'ubwoko bwose, ibivyimba, prostate, inguvu nke mu mabanga yabubatse, kubura vitamine hamwe n'izindi. Ku biciro bitavuna nyaragasa witure kino kigo uzosigara ucira umugana abandi uti harabaye ntihaba habaho indwara yahazwe kumpitana mwena no Burundi nkira mu Kanyisase. Dukorera mu gisagara hagati ca Bujumbura ibarabara rya Oni kukabarabara kaduga kwa Binagana neza na neza mu nyubakwa za Sokabu ya kera. No Burundi amagara meza mu biganza vyawe. What's up, ladies and gentlemen, mambo vipi wherever you are, I hope you are doing well guys. Nako turashimuharaho nuko bimeze tugaruka day by day na 2026 tubabwira ngo ano na mateka yandi tuje kwandika of course cyo bandi kuri Olonce de San bwa Dr. Vlove aka the ambassador. Nakiri umuhungu wanje yitwa Venus Promoter. Ebana yo mambo vipi? Fresh kabisa. Umeze neza? Ywana fresh tu. Ywana ndakubona yuko uburi muri form mizuka ari mizuka nk'umusore yitahuye wo muri 2026. Kweri kabisa Jemba Shimana mbameze neza ko babiri kose. Umwaka utanguye gute? Bana je umwaka ndawutangiye neza sivya ka grippe gusa kamfashe sino bindi ndashima Imana meze fresh nduzuye. Hakushaye ma grippe ko yabasinzika ntukora sport uri umusore kweli? Rimwe iyo bishitse nkaronka kanya ndasimbiraho kwa Busigo nkarako. Sport yawe ufata inzira ica kwa Busigo? Eje nduga kwa Busigo itonde. Itonde kore ngo Busigo itonde. Uramaze kubagaze muri ville kuri ahandi ku manoze ngo Busigo itonde. Busigo itonde. Bajya baca amabaranyica men. Ashe noti igihumbi. Urabona ko twagira sisi. Ari igihumbi. Busigo itonde ni igihumbi. Sinzi undi numvise javuga ngo anosiatire vera bacho anosiatire. Yaba kuvuga ngo anosi atavire bwabate uyu mukonvoyeri uko biri kose ni mushasha ngo anosiatire kayishira oya mwaje ni anosiatire canke ni nosiatire na ngene yambe ko nanje muga nosiatire narinzi ngo nije ntarinda kinzi nkeka bavuga ati anosiatire aya kweri nosiatire kabisa jewe mujama namuteganye macho ni mushasha je ibire ari kabarore ne yakima turabutse abantu bari ahantu hamwe ne hariya za Cendajuru abantu bari za Kabarore mu Kayanza Kaburantwa c'ibitoki voilà abantu bari ahantu bita Imugera hari ahantu atakunze kuvugwa cyane mugaha bari amateka kwe ku Kaburantwa nawe urahazi ku Kaburantwa ndahazi mbega kariya karere ahantu hari inzahabu nyinshi kera numva ngo bagiye kwimba inoro nihe naho bitwa Imabaye Imabaye no hari inoro nyinshi ahantu bita za Gwegura basoroma icayi cyinshi urahabona yari yamugwegura ndahabona ahantu bita mu Ngoti
hahoze hitwa kumwokora ku mahoro mana karere jemba Kenda juru yaho nahagutanze nahavuze ose nuburere usanga babwari nuburere mubo usanga ari umuntu adukurikira yibereye aho hari kabisa. So Lucky Venice promoter umvise akantu ka pro umenye ko ari mu promoter ari mu gisata cyane ca cinema ariko kandi cinema za kora honyene man n'umuziki urawuzi dushobora kukubona uri kora promotinga n'umuziki why not tukakubona muri football ni ibintu bitatu usanga byo hose natandukanye henshi byuzuzanye ariko no munsi baradukundira turavuga cyane kuri filme kuko niho manze iminsi ndakubona ko abantu batakuzi ku ruhande rw'akazi ubitondore neza yego urinde ukora iki. So merci asante sana. Akazina ni Arno. Gusa izina ry'akazi ni Venice Promoter. Aho none ko kari ku ifishi y'umuryango canke kuri karangamuntu. Ku ifishi y'umuryango kuri karangamuntu. Hose ni Arno. Yego. Nige bashobora gusangako. Yego. Izina nahawe n'akazi ni Venice Promoter. Venice Promoter. Yego. Venice isigura y'amazina yo bari ndende se magango tubigaruke ko. Kubera iki promoter? Promoter. Kubera umwuga nahisemo kwinjirira mu bupromota mu kumenyekanisha ibintu bitandukanye. Muri runo rubuga muri industry urabona ibintu biriyo ni byinshi dukora ibintu byinshi ariho ibitandukanye ariho entertainment mu bya filme musique football bitandukanye niyemeje rero kuza nk'umupromota ashobora gupromoting ivyo bintu byose mu gihe anseteka habonetse ikintu kimwe muri ivyo. Yego uravye uno mwaka nimba wari kurabikurikirana igisata ca cinema y'u Burundi ubona uno mwaka gitangiye gute abakinyi ba filme bitangiye bimeze gute ni industry wabonye gute nk'umupromota kuko abapromota baba begereye cyane igisata kandi ba promoting ivyo bariko barakurikirana. Voilà hanini igisata ca cinema y'u Burundi ndagikurikirana cyane ndanagikunda cyane kuko ni ibintu usanzwe nkunda kandi naje igihe kimwe nitegwa kuzobamwo gasanga ndiko ndactinga kandi ibindi bintu ubivanze ntibizava bigorana nk'ubu tubonye nawe utangiye kuvyikorera ucumenga uzobufasha intama wari kuburagiye nawe uje kuragirwa muri tso hari igihe bishika gasanga nyene wawe wagiye kwactinga urabona urikoreye agafilme nawe kangombwa yuko ugakinamo ukabonekanamo biraba kasha wongera ukaza ukagire ntukaga promoting ugagashikana kure. Rero mu gisata ca cinema angerageje kuraba uyu mwaka ukuntu utangiye no mu mwaka uheze harimo akantu kagacerere agacerere kaza kuza uyu mwaka kuko urabona ukwezi kwa mbere turaguhejeje ku mwaka 2026 iyo uravye rero harimo akantu kagacerere yego akantu nyene hari akajagari katako karahaba agacerere gahera kubera ko je ndiko ndabona abakinyi ba filme batanguranye amafilme menshi sinzi ko baravye Sabasi Nkuru Nziza wewe ntigeze ntagarika arasohora filme nziza cyane nikirakora amateka akamuntu urayibona. Abera Nduwayo afise film iri hanze iri kirasohoka wagenda ukaraba abandi bafise ibikorwa nibande ngaha Nsoro ya Ferhuje yahagaze gato nk'indwima canke zibire ntabwo iri kirasohoka ariko amafilm arahari abandi ni bande Sami yitwa Septan Desert iri hanze abahungu muri Major TV badukubise filme zitatu wababonye icyarimwe badukubita coming soon filme mbere zibiri muri zo zatangiye gusohoka harimo iyitwa Who Killed Miri n'iyindi yitwa Jewe Ndende Who Am I. No kuvuga ngo niko ndakumvisha uburyo filme zasohotse ziraharari nyinshi uza kuvuga ko industry tangu itekereje gute kandi ama evre ahari ari menshi hanze neza cyane kuba ibikorwa bihari bariko barabikora ariko hari akantu kabura hari akajagari usanga gahari kari positive akajagari kari positive iyo rero kabuze naho ibikorwa biba bihari cumenga hari akantu kagacerere hari akantu ariho nk'abantu b'abafana urumva aza kumenya yuko filime yasoze mu gihe ayibonye episode ya mbere isohotse akayibona ariko hari abandi hariho nk'utuntu nk'amajambo yahora haba gasanga hari nyine induru challenge iko bivugwa ama challenge nuko kwansora uko muri G5 hari bimeze kunuko ibintu nk'ibi akakajagari rero ntika kari mugaje ntikako karavugwa akakajagari rero nimbavuga yuko kadahari tugahigire kuba promoter
ikosa riza kwitwa igiwanyu kuko abakinyi ba filime bo dusanze bariko barakora ibikorwa biri hanze babisohoye. Bobo nimba basohoye haza kuba hasigaye kakantu kavuga ati inka yavyaye muci iravuga ati ja hanze ndahejeje hasigaye aho umwungere. Uwo mwungere ninde? Ni baba promoter baje gufata ibikorwa bakabishikana ku bene gihugu canke bakarema ayo challenge kugira bivugwe cyane mwebwe muri mubihe. Aba promoter nimwe ndiko ndabaza wewe waje uno munsi reka ndagufate nk'ubaserukiye uno munsi kuri mikro muri mubiki. Yego mbo bimeze uko nivyo aba promoter basa nkaho umenga bari mu gacerere ariko si bose. Independent Voice Fridore aguma avuga sinze kubibona. Urakoze cyane tubona rero kuramutsa umuntu yitwa Libatiro Fridolin. Yewe bana bazana amazina ujya muhungu kabisa. Bana yubaho. Saluti zoja kuri Fridore kabisa. Ari mu kazi. Umuhungu n'umwanditsi. Ari mu kazi n'umwanditsi. Hanyuma je nkunda umweta afise. Neza cyane. Urabona umweta afise ya muhungu. Dushobora gutangura kino kiganiro tukagiheza amaze kwandika inkuru zitandatu. Zungikanye namba makuru yakurahe amafoto arandika ubona abonye yazanye mwana kantu ka innovation sinzi kure urabibona kama video sinzi ko yabonye ama video ama challenge akavuga inkuru umwanya muto hanyuma ariko arigisha n'abantu uburyo bashobora gutungwa n'imbuga ngurukana bumenyi na Facebook tuboneraho kubabwira turaza gupininga ni nomero ze bamurondeye Fridore n'umwe mu bantu no musa ashobora kugufasha ukamonetiza urubuga rwawe rwa Facebook ukabaho rugutunze gonyene atakindi kintu ukora. Mwana urazi kuba uri kuriyandikira bijya bintu womenga ni bijandijani nimba ruko no bivuga ukabona ukwezi guheze Facebook yagushiriye ko amadolari majani chakurotira dolari mbe kwanze hemba Facebook emenga hemba mu mayero si n'amadolari ariko euro dolari biregeranye we ni ubwira urubuga ati yampereze murayi yego umuhungu ari mu kazi wari kuravuga uburyo numwe mu ba promoters yego numwe mu ba journaliste nimba ruko kuvuga aba content creator bariko barafasha cyane igisata cha cinema neza cyane. Rero Fridore ari mu kazi kandi apare ya Fridore hari abandi bantu bafise imbuga ama page Facebook bariko barandika bamenyekanisha izo filme ziriko zirakogwa ariko apare yabo hariho wa muntu ashobora kuza kuri micro kuko Fridore ntari hafi ngo azumuhe micro ashoye kuba yovuga Fridore kandi muri no minsi ntari hagufi menga ntari hagufi urumva. Rero hari ikintu kibura nk'umuntu ashaka guseruka nko kuri Dico Entertainment uka micro agashaka kwanaliza akavuga ati film kunuku zimeze kuri niyo mpamvu waje wewe nayiguhaye rero kuba wayimpaye niyo mpamvu nakubwiye ati nje kuvuga ako kajagari kari positive kabura. Ariko kandi bantu siko tuvuga kwa promoter uvuze Fridore unyibutsa abantu bavuga ati baraje kuri mikoro bavuge ni industry itanguye no munsi idafise umuntu wayo yitwa Nyamapro niho wagirugere nagira ngere ni industry itanguye idafise uwitwa Nyamapro wakomeje kuvuga ku bujagari buri positive unkumbuza umuntu yitwa Nyamapro uno mwanya tuvugana ta uri hano haheze n'ikiringo kingana n'indwi canke zibiri zirenga ko iminsi zirenga ko iminsi ibiri ora nayibuka tumuherekeje yigiriye hakurya y'amazi manini abantu atagiye Dubai na warahakana jewe na Dubai nta koti ricaye ati Dubai irashusha irashusha ati nta makoti afise ikoti sinzi ko abonye nivyo yashoye kuvuga ati Dubai naho nahantu kujana ivyiza ariko jewe ndabumva nzamuraba kure Dubai naho munaje afise ikoti ariko je nibaza icyatumye nyama yihuta no guhakana ati singiye Dubai ubwo ko turi kuri airport kwahuriye n'abajama bari batekeye uburobe ubufu bw'imyumbati haro n'uwagasafuriya kakorokanye n'amasa amati kamone nubwo mbere mbonye abantu burira indege batekeye umutsima mu ndege yego ndibuka kiyagiye bari kumwe we niho waruri nabonye nubasanga yikoreye ifu y'imyumbati ngana mukaje ntabwo yamenya amakuru umva abantu batipe bariko baraja kariya karere mu Barabu hari uburyo ngo uhagera utari installa ngo uronka akazi yego man inzara ikaba yo gukubita kabisa rero kavuga DJ ko nizanye agasafuriya n'uduharage nazanye n'uduharage
ubugari burahari reka mbe ndicumbira umutsima kurindira ko anatanda yuko ibintu ikiyede kiboneka. Yego. Ariko kudesha poni tuba turavuga tuba twenga umuntu wese umugabo niko byamye kera ibyitwa bya manamba niyo mpamvu byabayeho abagabo barabona mu karere bitameze neza batireka tuje kurondera no hanze kandi dushimira igihugu cacu gitanga inzira kireka uwumva ronsa akanyuro ko kuja kurondera amaronderero amasumo akagenda akagaruka namye ndabaye igitigiri mu mwaka weze haragiye hafi ibihumbi 10 nimba ari 10 n'ibihumbi 20 leta iratanga inzira avuga ati nimba wa mwaronsa ahantu muza kurondera ifaranga ry'agaciro ni murizana igihugu cisununura kiro naco ni ikintu cyo gusimira leta mvyeyi ndabeshe bwana Benis nisho kubashimira kuko nisho kubashimira ana yuko umuntu aronsa ahantu ashobora kuba yo kwicara no ku kwezi ashobora kuziganya akabika akarusha yego nakarusha ntawo batwenga cyangwa agira iki niki kuko bagiye kurondera bagiye kurondera ejo amaze gushika ngazobona yakoze ikindi kintu gihambaye tuvuga ko nyama nawe yoba yakanye inda ya Dubai kandi ari yagiye oya nyama pro mbo sinzi igihugu arimo ariko ku makuru mfise ntiyagiye Dubai ako wa muganuza yarambwiye ati ngiye mu Buraya yego sinza kubwira ngo ndi muri Suisse ndi muri Canada kubera kidi Uburaya tuvuze hano burya na za Canada na za Amerika zirajamo setting hano dufite muri Afrika umuntu uvuze ngo yagiye Burayi yagiye muri Europe biriya bindi bihugu byose biba biri kumwe ariko amahirwe menshi nuko nyene ari aho hantu hagufa sasa ukugenda kwa Nyama Pro bigahura nino industry tuvuze ngo itangu yikanye yego ni wa muntu yahora ari ma challenge wa mugani wakavuga inkuru nubwo rimwe atabihuriza ko n'abakinya bamwe ba film urabona biza gutanga iyihe impact muri sinema y'u Burundi ukugenda kwiwe ibyo novuga no munsi ngo ukubura kuko niturabona yuko yabandanije ibikorwa nubwo yasa no uvuga ati ndashobora kuba ndi hari ariko ibikorwa bikabandana mbona kimwe nanje ndakubwira ati filme canke muri industry ya sinema hari akantu kabura muri uyu mwanya Nyama Pro hari ikintu yaramaze muri filme dundi muri industry ya sinema y'u Burundi ariko bidasobanura yuko nubwo yagiye bica bihagarara ibikorwa dasigura yuko abahora bakora ama films badaswa gukora oya barabandanya barakora ariko ni kakantu nenda kubwiye yuko hari hagacerere nakweretse ati ba Fridore nabandi bariko barandika bariko baravuga filme ti uko nuko hari abako barakora BMTV bikorwa binibi ariko kakantu mu bafana kari gahari canke mu basineaste muri uyu mwanya ntikariko karaboneka kubera Nyama Pro n'umuntu yashobora kuza ngaha kuri micro akavuga adaciye ku ruhande akaduhereza n'ibibera mu vyumba by'abantu kibazo ati yagezeyo gute akavuga adaciye ku ruhande ikintu cyose uko kiri ikirenze kuri ibyo akazana ya makuru wowe ushobora kwimvira ati eske uyu muntu aya makuru yoba yakuye he urumva rero uyu mwanya ayo makuru twahora turonka avuye ahantu natwe twashobora kwibaza avuye he ntari karaboneka ndiko ndakumva bisigura ngo uruhande rw'abafana bashobora kuba bamukumbuye yego nkuko n'abakinyi ba film ubwabo bashobora kuba bamaze gukumbura Nyama Pro ariko tukiri ngaho uraza kumfasha yindi comment nabonye ivuga ngo abakinyi ba film bagiye kwiruhutsa nimba bagiye kwiruhutsa bisigura ngo bashobora kuba bahora batanezerewe canke bagira ubwoba ku makuru Nyamatanga rero uyu mwanya angre barimo uko ntimeze kuba umuntu yavuga ati boba baruhutse aho nk'umuntu yabona umenga yo bamupertiriba kubera ukuntu ameze urabona akantu kose vraiment uko akabonye stati kaba kashitse kumbuga uko nuko hari umuntu rero yabona umenga je uyu muntu ariko arambangamira ariko muri uyu mwanya akababona bya bintu bitako biramubako rero nshaka kuvuga ngo mu basineaste harimo bamwe boba baruhutse ariko burya nubwo biruko Nyama Pro abasineaste bamukunda hagiye muti yego ya mutipe bamukunda ako arabagiye bavuga ati umuhungu naze yitondera ibintu avuga kumviriza impamvu bamukunda ati rimwe na rimwe izi mvuga nakoresha twebwe ziradutsitaza muri ujya mwanya ikintu agikoze hariho bisitazi reve me gusa mu gihe uba wakomise nk'aka insolite runaka akaza kakavuga ko muri uwo mwanya urabona yo kumenga yagusarishije ariko ugiye ahantu kiyumvira n'undi munsi ka kantu ntugakora
isigura ngo harimo kwevera umuntu canke kumwerekera ati yeba bino bintu nubwo ariko nabamvuze imvugo ibabaza tariki ejo nzohava nimba yantoye ikosa ati nshutinze babe ndabe nk'ikibasha mufise nka set kuri sene hari intebe idakenewe nk'akarorero ati nimba hari uburyo acagira nkazingi nyama sinzi ko nimba yerekanye ubundi munsi nziyubara sinsubire kuzana ko kantu ico ni kimwe hoba hari ikindi umva ho ni kwa rugero urakebuye abantu barikebutse abo ni abantu ikindi kintu urazi nama nibaza yuko Nyama Pro abantu bose yari karavuga ry'amakuru baba bamufana havuyemo abari karavuga muri uwo mwanya je niko nibaza mbo umugwi nyamwinshi wasanga umufana kuko uzorabe no muri comment nk'ikiganiro mwaheruka gukorana Rafa Pase yasezera abantu ati je ndagiye abafana araje muri commentaire turahombye Rema turahombye iki n'iki abantu babinezerererwa bakumva babonye amakuru mashasha ati kumbe kwa karaka imeze nk'uko Nyama yacu bakabinezerererwa muri uyu mwanya kubona absence ihari bariko barabibona kuri bo nk'igihombo ariho nk'akantu en par exemple nk'akantu yoba yarakoze nk'umunsi umwe insolite agaca kavuga mu nyuma cari ikosora uyu munsi arashaka kwica nkanakiyumvira yega nawe barabyibaza ko Nyama cyangwa umusineyasi y'abasineyasi barabibona none ubona ari akantu kagace rero ugiye kuraba nkubizi filme zako ziravugwa zatangiye gusohoka ndazi baba yamaze gukomanta kwa kana kati ego nivyo nka meja bayamaze kubindi Nameja bayamaze kujangira bayamaze kuvuga rero akaniko kantu ari akajagari kari positive natwe tuba dukeneye kabakeneye ariko babakeneye wavuze muri comment no mu kiganiro kwa upload in the last time kubera iki muri comment ntabakinyi ba filme nabonye barimo haba kumusezera kumwifuriza ibihe byiza canke kuvuga ati genda turuhuke ka kantu bavuga ati bararuhutse kuko jewe shana abasinayasite bake nabonye bamupostinga bamwipfuriza n'urugendo rwiza egire prasho kuba yaramwandikiye inbox ntitubimenye ariko public ntabo twabo sofe mihosho gusa mihosho nabonye postinga witwa Ange Sierra yego nawe yarashize nawe warapostinze of course urumva ni mugenzi wawe ni umujama na jana postinze nawe warapostinze oya joho urumva ho ni nyitegeko na Bedis yarashize ko kuri stat Bedis yarashize WhatsApp na Bedis tubonereho kumuramutsa na Bedis tumuramutsa abakinyi ba filme baheza hana Venice twavuza tubona ragiye kandi ariho yaragitango ntawo menye Bedis naho nyene tumuramutse nko mu ba director reka tumuramutse kabisa bare dufise muri anakarumu director muri mori yaba yabyifata ibintu yabimeze neza yego sasa uriko uravuga ati ndasishobora kubitanguye ikanye ariko nibaza yuko Nyama Pro adahari filme zokogwa industry yobandanye kandi yanabandanije n'ubwo kuvuga ngo harimo akantu ho gukanya kandi niyo mpamvu aba promoter bahari bamwe bariko baranavuka nawe waje mbo wari usanzwe uhari batarakubona ariko ubu novuga ngo kuri no ncuro utangiye gukora mu buryo bubonekana hari n'abashobora kwibaza muri kino kiganiro ati mbega uno muhungu tubonye Venice promoter yo baje gusubirira Nyama Pro tanga umuco mbo jewe sinje ngaha nje gusubirira Nyama Pro urumva oya kabisa sinje nje kumusubirira ku byahora akora ariko ndi muri domaine bidasigura yuko naje ntashobora kuzobona kanje kwanariza ikintu runaka nakivuge ko ariko sinje kumusubirira nukuvuga iki rero tuje dukore ako kantu kabura afe tujyara dutangiriye urumva muri kariyeri ako kantu rero kabura kuko sinibaza ko ashobora kuza umuntu ashobora kumukupita nyene kujya yarameze mbona ko kabe nkako ntaguciremwe urumva umuntu wese bujya afise akabigeki wabafise line wabafise touch yiwe nanje ashobora kuzana touch wanje gakundwa urumva nakundi umuntu akazana touch mu bundi buryo mu bundi buryo rero sinje ngaha ngo ndamusubirire ariko ndaje nanje nk'umukozi w'umupromota kugira dushobore guterera kitafari kuko urabona runo rubuga kabisa mu bintu bijanye n'ama promotion go promoting ibiki n'ibiki sibirenze tuvugisha kuri si cyane kabisa ijyari no nari kumwe n'umwe mu basinasi kandi afite amazina arambwira ati ziko tije bujya muri no minsi nta ba promoter ndiko ndabona tuwe nubona yuko sino muri filme gusa no muri music
nta bantu bariko barahagarara nk'aba promoters bavuga ati turahagarariye ibikorwa reka ibikorwa tubishikane kure nanjye nsubiza ubwenge inyuma mbona n'abahari ubumenga ntibahagaze nk'aba promoter sinzi ko urabona hari umuntu aba yitwa ngo ariko ara promoting mugabo haguka menga niwe ariko ari promoting nimba rero kino kinogo gihari bano bantu bakenye niwo umwanya mwiza yo ko tuvuga ati harakenewe umuvyuro mushasha turakeneye abandi bantu bashasha bashobora kuza bakora bino bikorwa we ugiye kubikora mu yihe angle no kwandika ni analyze urafise imbuga bazokubonako uje kubikora mu yihe angle ugereranije na Nyamapro afise nawe hano yaragejeje kivi mu Nyamapro urabona yakora kuri page Facebook ansete mu mayaza ku ma TV agafata micro akavuga apare yaho yari umu filmmaker yakora ibikorwa byo kugira nyama no mu filmmaker of course muje rero naje muri iyo sanse yo kushura kuvuga ku mbuga kuri page Facebook bishitse nkaronka TV canke urubuga rundi runaka nkaronka micro nzoshobora kuvuga je swate kwanaliza ibintu ukuntu bizoba biriko biragenda apare ya hariko ndiko ndiga n'ibintu byo gukora films yego nawe ubu mu filmmaker yego kwandika kudirectinga gukora video ku ruhande gukora video guproduce video yo gukora kote yo gukora video okay yego bisigura yuko n'umuntu ashobora no kukwitura mu gihe uzovuga cumenye ndafise buhagije nawe ukabona mukorera film yego binasigura yuko ntabwo uza kuba uri kure cyane y'uno murongo Nyamapro yari karakorerako yego nivyo page ya Facebook yiwanje ni Venice Promoter urafise na Facebook page yego Facebook page irahari Venice Promoter guys mugende kabisa mu following munshigikire ibintu bikomeza kugenda neza kugira muze muribonera ibintu bitandukanye canke se bimwe byahora bihari ariko bishoye kuzana akandi kana kandi kantu mu following ibintu biza biragenda neza sasa hambavu rero ya yuno ruhande rwa promotion tu dusanze menga go barugwaye canke wamenga aba promoter barasinziriye hari ikindi kintu ubona uno mwaka baba bakinyi ba filme ba ku ruhande rwa guri kote y'abamenyekanisha abo kwikorera ko kugira uno mwaka wa 2026 ubu mwaka udasanzwe mbere urenze indi myaka yose twaba twarabonye mu ma seasons yose yagiye arahaca kuri kote kuri industry ya cinema y'u Burundi bakosora iki bitware gute mbo ikintu bokosora burya ikintu baza kubona desana mu Burundi iwacu urukundo rurahari mu basineaste urukundo yego kandi shabirirwa barakoma indoro ngo urumva ngo nta rukundo ruhari Freezer fanama numva bavuga ati nta rukundo ruhari icyo jambo riragaruka cyane riragaruka kashi gumagire Freezer gose kabisa no nta masaha 28 jaheza hari umuntu abinyandikiye ngo shangwa ngo filme ngo nta rukundo ruhari rukundo rurahari gusa ikintu kibuze ni ikintu kimwe kumva yuko boharanira inyungu zo gushira hamwe ku bikorwa gushira hamwe ku bikorwa umuntu akumva yuko ashobora kugira gukora agakorana na mugenzi we inyungu zabo akaziharanira ku bikorwa pane byo kuvuga ngo kanaka ngo niyaje muri lancement yiwanje kanaka ntiyagize ukunuko ugasha wumva umenga akufitiye urwango runaka arashobora gufatirwa ako mu gihe muzoba muri ko muharanira kuba muharanira gushira ingufu hamwe mu bikorwa filme yiwacu izoshika kure kabisa kandi hazoba evolution hamwe ico kintu bogikorera ku mwaka wa 2026 hazoba evolution no mu yindi minsi itandukanye sasa hari umuntu acha yibaza atuvuga yuko abakinya filme badasenyera ku mugozi umwe gute kandi kuri kwatabona ama collaboration genda muri BM turabe nka project bahejeje iyo project ni harimo abakinya muri BM gusa sivyo yego genda undabire kwa Fanira Vin film ari karakora uno munsi iyi mwamikazi abantu bari yose abo muri Trophy abonyene nibi buri nsoro ugiye kuraba abakinyi benshi bariko barakinamwo ne bano bana ramura bo muri Burundi Film Academy mugansoro nawe nyene ariko arafata chanceline wiwe akamutanga akaja gukina no mu yindi migwe none Gaveni hari ubundi bumwe mukeneye burenze uko nakantu keza akona kantu keza kuko biriko biraza kuko ugiye kuraba mu minsi heze ndazi wari gusanga atako bimeze mbo hari imyaka byigeze kuba bihari hacara bamwe akantu menga ni hotel ivyo bintu birahava ubu rero ndana yo kumenga kobaka ko gasa nk'akagaruka basubira kuri bimwe byakera sinzi ahantu ko nawe ariko habona
mbo avenda ego analize ego amakorabo arahari gukorana guhana abakinyi mugabo ugukorana guherere ngaho honyene erega abantu barashobora guhana abakinyi mugahagera ko bahana nk'amasoko baronsa ahantu badandariza bikabananira voilà ugasanga harimo akantu ko kwikwegerako turonse ikiraka iyo tugikora turi benshi cari kubutanga n'inyungu kuri benshi industry kaduka mugana kagaca cigumiza ko wenyene kandi ugaca usanga gikoze nabi yahamagara abagenzi biwe byari gukura anyway je sinzi ko yabonye narakunze sinzi ko bise interview nto yanakoranye na Mimi kuri telefone avuga ati gender rusikiraka muri Zacu Entertainment Zacu TV ni ikintu kinini cagutse kidandaza amafilme y'abanyarwanda kigandaza na East Africa mbere ku rwego rw'isi ngo ruva ko kuno munsi ibikorwa byabo biciye kuri Canal Plus biragera kure cyane ako kantu sinzi ko kumva ariko Mimi aravuga ati jewe hambavu y'ibyo si jeje nyene ntabwo ngize amahirwe bahereye kuri jewe birashoboka ko ejo Zacu TV zoja mu Burundi gakorana n'abandi bantu benshi bisigura ngo biciye kuri Mimi Mireille ashobora guhagarara nk'umu ambassadrice abandi bakinyi ba filme y'abarundi bashobora gushikirwa ugasanga nabo nyene bararonsa isoko bakaza kudandaza kuri Zacu TV ako kantu n'akantu kazima nakantu keza nkako kantu bisigura ngo Mimi niyereka twiyo abandi baraza kudandaza ntabe wenyene habo nabandi bakinyi ba filme bagirente baronka bashikirwa barakantu keza cyane kandi umva bizoba biko bitanga n'ikindi kintu gikomeye cyane produit nziza ku basinayaste bose yazoba ko basabika bahanahana ku masoko atakwigungira guhari kwigungira ko kuhari kumva yuko uronse isoko ushaka kubwira uwundi strategy waciyemo ukuntu byagenze kugira nashikirwa ico rero azoba ari ikintu ciza bazoba ko barakora kizotuma filme yacu ishika kure kuko imaze kudandazwa ku masoko menshi atandukanye izogera kure abantu babone yuko abarundi kabisa hariho kandi kantu gashasha bazanye mu gihe amasoko hagati yabo bazoba ko barayahanikana bikomeza gusakara bazi ahantu hatandukanye yego bigatuma badandariza hamwe ico kirumvikana cyane duhereze kwa kano kantu nabahe bakinyi ba filme uravye no mwaka uburyo watanguye uri kuraha amahirwe menshi cyane abakinyi ba no abakunzi ba sinema y'u Burundi bakwiye kwitegana ntaryo uno mwaka nayo marema uri kurataginga nk'umu promoter uvuga ati bano bantu babiteke babiteke amaze kugaragara ku bikorwa abasanzwe bahari kabisa kuko ntitwavuga bataraboneka yego mbo ngerageje kuraba aba bahungu bo muri Major ibyo batubwiye nimba ariko biri yego kabisa amahirwe no yaba yego kuko biraboneka yuko barakoze gukora films zitatu mu gihe kimwe si ibintu byoroshe sintu byoroshe kabisa kandi izi filime bashobora kuba bazishutinze mu mwaka weze bakavuga ati twihaye urabona mwaka weze ntibariko barabonekana reka du shooting hanyuma mu wundi mwaka ubu gusohora gusa ta ibintu by'amashooting bihari yego mwaka wose usanga uraheze baguma baduhereza kabisa ibyo baduhaye nimba ariko biri amahirwe no yabaha abo bonyene bo n'uyu Fani Navine urabona ari mu kazi yadutangije umwaka ku mwami kazi kandi nazi yuko nibindi bikorwa inyuma ariko nasohora kabiri mu ndwi by the way yanavuze ko ashobora gutamwe n'indi filme mbere baravye nabi zikaba zitatu urumva bose n'abantu uyu mwaka bari mu bikorwa abandi ngira bazoza arabonekana integuro zabo urashobora kuba tutarazimenya abari mu bikorwa bo ni benshi GN ntigeze hagarika urabona muri Kamuna kabisa witwa Ivete basenge n'abantu bagukubita ibikorwa umunsi ku munsi BM tamakuru mfise ishobora kuba yagiye muri tournage badukubitemo ikindi gikorwa gishasha abandi bantu ni benshi abitwa Gihusi bijya nayo nyene mbira bakibegwa sinzi bakibegwa barahari n'abantu bari mu kazi kandi nakibegwa nabonye umenga yo bari karakora kibegwa yego tuvuze kibegwa bumva umuntu yitwa Remy Nice nanje namubonye ku mafoto ari kumwe n'uno mukobwa wo muri BFA uyu Chanceline yego bivuze yuko bashobora kuba bariko barakora ku mafoto banabonekanye bari kumwe n'abana bakinyi baba Legend bo mu gikino ninde bisigura ngo Remy nawe nyene yinjire hano hantu araza gukora ibikorwa bizima koranye n'abantu muri ninde ugashira ko Chanceline ntabwo nakumwe filme yo kwanga iza ko bari gikorwa turayiha amahirwe ebana y'umusasa ndagushimira cyane turanye kwisomera ku mazi hanyuma turindire ino season bagiye kukubona kenshi tuzokugarukana bazokubona kandi hesho wabwiye imbuga zawe bagiye kukubonwa sinzi ko ashaka ni kajambo wasigira abari badukurikiranye hanyuma duce twishungurukira cyane bakunzi ba ku bakunzi ba films ndundi canke ku ba cineaste kabisa nuko bokunga ico kintu bitwa ubumwe bose bashize hamwe
ibintu bikakomeza kugenda neza bigashika kure. Abafana nabo bakomeze gukunda ibikorwa bashireka ama subscribe amajeme bavyemeze ibintu bikomeza kugenda neza. Batibagirwa page yanje nababwiye bagende ba following ibintu bigende neza. Tuboneraho gutasha umuntu yitwa Nohia Queen yarakurikiranye kino kiganiro. Nohia tumutashe kabisa. Umwe mu bakunzi bakomeye ba sinema y'u Burundi. Hari undi muntu twohereza intasho mbere yuko dushira kwa kaburungu. Abu musaza yitwa Abu naho arakurikirana afana ibikorwa arakunda ibikorwa bya sinema ndundi. Na natasha no muri umuntu yitwa Abu nubundi ari mu gisagara ca Kayanza aharongoye umugwi witwa Gatwaro Talent. Abamwe mu bantu nabonyene bariko barinjira bavuga ati twe turaje dufate akarere Gatwaro rayibona. Yabana naho mwari muri hose tubatashe muheza ngigo cyane mwandanye kuba kumwe na Diko Entertainment. Turacabakunda cyane wherever you are. Ciao ciao. Diko Entertainment.